twaje nk'abaserukira ikigega cyo gushigikira umugambi w'igihugu wo gukinga no gutekanya kazoza ku benegihugu kugira ngo turabire hamwe ivyerekeye ico kigega, turabire hamwe igihe hoshigwa uburyo bwinshi muri ico kigega, ingaruka nziza zokomoka ku migambi igiyeho n'ingene abenegihugu bogenda batera imbere, twese tukazamukira rimwe duhereye kuri ba ntahonikora n'abatishoboye. Ivyo vyose bikomoka ku mugambi mukuru wo gukinga no gutekanya kazoza k'abenegihugu, na cane cane hejuru ya vyose mukaba muzi yuko umugwi urongowe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi. Muri iyo ntumbero rero yo gushira mu ngiro iyo migambi yose yo gukinga no gutekanya kazoza k'abenegihugu, mwumvise ko hagiyeho ikigega mu gifaransa bacita Fond d'appui à la protection sociale, kugira ngo gishobore kwegeranya uburyo bukwiye kugira ngo gukinga no gutekanya kazoza ku benegihugu gakunde gashoboke, mbere duhereye ku bakenye cane hamwe n'abantahonikora, twese tuzamukire rimwe gutyo iterambere ry'igihugu rishoboke. Twateguye iyi nama muri iyo ntumbero kugira dusangire ikiyago n'abaserukira abandi mu bice bitandukanye, kugira ngo vy'ukuri mumenye ibijanye n'ikigega Fond d'appui à la protection sociale, ikigega rusangi, ikigega cyo gushigikirana ku barundi bose, kugira ngo turabire hamwe ingaruka nziza zibonekeza mu gihe uburyo bubaye bwinshi. Turabukengukiye nyakubahwa murongoye ico kigega, kandi twifurije kuroranirwa, kandi mwese twifurije kuroranirwa. Tuzi yuko no mu mafaranga muronka harimo n'abafise imyaka myinshi gushika ubunye basigaye bashikiwe n'ico kigega, kuko turazi yuko amafaranga arihwa muri leta kuri barya bifuza ku buntu ava mu kigega iwanyu, be n'ibindi bikorwa rero bijanye no guteza imbere gukinga no gutekaniza akazoza abenegihugu. Ndetse tukaba tunashima yuko dufise icizere yuko n'abari basanzwe ari abakozi ba leta badategekanizwa kazoza, twizeye ko mu misi bigiye kumera neza. Mu ntara ya Gitega rero turashima yuko intambwe ihari, mugabo kandi urugendo ruracari rurerure, kubera haracariho abitwa abantahonikora. Muri ico gihe bica vyumvikana ko ivyo bakora ari vyinshi, kugira ngo dushobore kuraba yuko atanumwe yosigara inyuma. Abari bantahonikora ubu bifuza yuko mu misi iri imbere boheza bagatera intambwe, kugira ngo nabo bashobore gushika ku rugero rwo kwitwa abafise amikoro. Hari ndetse n'imigwi itandukanye nk'abagendana ubumuga nabo nyene bakeneye gushigikirwa kugira ngo abakiri bato bategure kazoza, abariko baragira mu zabukuru nabo bashigikirwe, n'iyindi migwi na cane cane nk'abana bo mw'ibarabara hanze muri ino misi, n'abandi basegerereza, kubera ko muri mu kibano tutariko turakurikiza neza wa mugenzo mwiza wo gufashanya ufise ingorane, tugaheza tukamufasha. Ariko ndizeye yuko nk'uko indongozi ziri ngaha ziva mu mice itandukanye, umwe wese ashobora kugira intererano, na cane cane kuraba yuko mbega ibikorwa bijanye no gukinga no gutekanya kazoza abenegihugu ubwo turiko turabishira mu ngiro, kuko ni twebwe tubishira mu ngiro. Uhereye mu ntara Buramatari n'umugwi narojejwe gukinga no gutekanya kazoza, muri komine Musitanteri asanzwe arongoye umugwi wa komine ujejwe gukinga no gutekanya kazoza abenegihugu, ndetse tukaba tuzi yuko no mu mazone mu mitumba abatowe bose baba arivyo baba bariko barakora.
murumva yuko turarushinga nuko abenegihugu babaho neza, bakaronka ibyo bafungura, bakagira amagara meza, bagashobora kwivuza bitagoranye, bagashobora kuvuza abana babo, bagashobora ndetse kubigisha ndetse bakabafasha gutegura kazoza, na cyane cyane yuko kazoza keza gategurwa umuntu akiri muto. Mu nkundire rero nongereye kubakengurukira, nongereye kubifuriza kuroranirwa nyakubahwa murongoye